amafaranga menshi mu bitaro ariko mwana wo mu ijuru betagi abandi benshi afashije abaririmbyi benshi makuru rero umuvyeyi Imana imuhezagire cyane naho ntarakira ariko amfatire n'ibindi tubazo tumwe miliyoni menshi Imana ibandanya icira inzira iva muri wacu nta buryo dufise bwo gushiramo ivyuma mu maboko mwakoze cyane rero kubona mwaje nibaza ko hari ibyo twari twateguye bidahava bikunda kubera umuriro amatara yacitse twari kubereka ino ndirimbo YouTube mu mwanya indirimbo ikijya kuri YouTube nibaza ko muza kuyiraba uko natuba content urumva rero nuko muzerekeye kontra iriho je narayibonye ariko habaye ikibazo ndashobora kwereka muri telefone bari yagiye kuvyemprimisha kubera ababisi nk'aya muri Australia bagire ntago bidukunda urumva ko bidakunda mugabo yibesha yo bari yibesha ariko n'ukuri kuko murazi ko Chakuri ya LANDRY cyayo bitu. Beza mimi nakoze rero cyane nibaza ko Imana baheza ngira muri cyane gutaha umwe. LANDRY chakuri ndugu wangu. Ni LANDRY promoter napole mavanda mubwira kuko turamana amazimisi yagwaye ariko ari muri bamwe bafasha yani ni nawe manager wa Wema Entertainment akaba ari management irongowe n'uyu mupfasoni mubona ngaho Wema aba muri Australia ariko ifisi ishami ngaha mu Burundi lisanzwe rirongowe na LANDRY promoter iyo rero Wema Entertainment ndiko gerageza kwintroduce kugira ntizo kugira birebire niyo Yan asanzwe ahurikiyemo ni nawe mfura wayo nta n'umuhererezi araboneka nta n'umukurikira araboneka ariko mu migambi bafise yaciye mu matwi kuko je ndimworosha gusaba amajambo biravuga yuko ari abandi bashobora kuyizamo amajambo make rero yaravuye mu gihugu cya Zambia ari abagiye kumwakira abandi twarabimenye turashikayo hari igikorwa yari yazanye aje kwimenyekanisha ngaha ariko umwanya bari bavuze babikorera ko ntawavuye woroha bivanye n'isanganya LANDRY yaciye agira kuko ntawoja gutamba yapfishije naho LANDRY atapfuye ariko yari mu bibazo nuko rero mu make no munsi naho amatara dahava dukundira cyane nico gikorwa yagira abereke umunsi ashika conference de presse ntiyakunze ngo aca yigira ubwo nyene kuko ntiyari bwaronkere icababwira no munsi ya kironse nibaza ko akaryo keza kabamenyesha makuru kuvugana nawe muri make igikorwa kiriho amatara ntiyadukundira turaza kukibereka ni na video simave mvuga byinshi sije na recordinze sije natinze muri clip bariho ndabaha ikaze nibaza ko LANDRY bavuga mu majambo make ndazi ko menga bitoroshe kugira yani nawe cabandanya abamenyesha makuru nabo baronka umwanya kugira jambo bararigenda neza nakoze ndabaramukije banditse abamenyesha makuru amahoro reka ndabashimira byumva mutima kubona mwashoboye gushika kutumire twe twabahaye nongera nsaba imbabazi kubona twashoboye gucerwa nikumva zuko kwa muganga murabizi ko je nsanzwe ndi mu bitaro byasaba ko hari amakete babanza gusinya nyemerera gusohoka nkuko umurusha kugira nshobore kuba ndi muri kino kibanza ndishimira n'abadokiteri bamfashije kugira nshobore gushika hano ko n'ibintu byasaba yuko ntegerezwa kuba ndahari ngatekewe nk'uko mubibona ngatekewe n'ibindi bintu nyene bitari ngombwa ko tuvugira hano ego hama nk'uko Vivance yababwiye yagiye yabivuze yababwiye neza yuko hariho ikintu cyitwa Wema Entertainment akaba harimo Yan akaba ari umuririmbyi wa mbere mushasha agiye kuboneka ndetse nk'uko mubona ngaha nkaba nsanzwe ndi manager
ubutaka bw'Uburundi wa Wema Entertainment tubifashijwemo n'umuvyeyi hariya nkuko mbona hariya Wema hariya Kauresi ivo kwasanzwe ari muri Australia ari umuvyeyi wacu akaba ariwe yashoboye gushinga yo label yitwa Wema Entertainment. Kano kanya rero nkuko mubona araza gushira habona amajwi n'amasanamu ku ndirimbo yiwe ya mbere ikuriwe muri Wema Entertainment, ndetse nimba ntihenze abashoboye gutegura no mu gihugu no munsi turaza gushora gusinya n'amakontra kugira bibe ku mugaragaro, kugira bishobore kuba ku mugaragaro ko turiko turakorana biciye mu mategeko na Wema Entertainment. Je nibaze neza ko ikuru ari ico hanini ni ico n'ugusinya, twongera tubereka n'igikorwa cyambere gishashe gikozwe muri Wema Entertainment. Urakoze Landry. Aho urashobora kugira icyo ushikirije ku byerekeye ino Wema Entertainment n'akazi kawe ka misi yose, hari abaho ku kibuga cy'indege batari bahari, uprofite nawe mu rugendo ubabwiye bamenye uwo uri batari bakoze n'aho bakoze. Okay, murakoze cyane ku ijambo. Ubwa mbere na mbere nabanza gushimira abanditsi n'abamenyesha amakuru bari ngaha aka karyo baduhaye aka kanya, kuko ni ikintu kidasanzwe. Turazi ko baba muri imirimo myinshi, ariko mwariguye akamura kitabo. Nabanza kubashimira ko muri gucubahiro cyane, kandi muze mubandanye kutuba hafi ko mwabikoze. Jewe nitwa Yariko, nsanzwe ndi muri Burundi, ngumva mvuga ikirundi, yavukiye mu ntara ya Ngozi, ariko ibikorwa nsanzwe ndabikorera mu gihugu cya Zambia. Ariko harehare ibintunze n'umuziki ubu nkuna mwanya, ariko ndafise n'utundi tuko gusanga rimwe na rimwe nisumamo uga umuziki nawe urumva ni birebire. Nkuko bayivuze ababene wacu Vance na Landry Promoter, Jend umuririmbyi wa mbere ari muri Wema Entertainment, ariko turizeye ko n'abandi bagiye kuza vuba. Wema Entertainment ku batayizi ni umumama asanzwe avuka mu ntara ya Rumonge, bamuzi ku mazina ya Wema Onela. Niwe yishinze guteza imbere ugwaruka biciye mu muziki canke mu bikorwa mvabwenge. Rero yarashoboye tungaga ngakubwira kubw'igihugu cy'Uburundi kugira ngo aze akore ibikorwa bitandukanye n'abandi bari nyine, ndetse no ku giti canje jeje nyene. Yego niho uyu mwene wacu Landry Promoter Wema Entertainment yamugomwa mu bikorwa asanzwe akora. Turamwizera ko yohagararira ibikorwa bya Wema Entertainment bwakutaka bw'Uburundi, harimo na Yariko. Management Wema Entertainment kaba yarafashe n'umwanya kuvuga kubona ko Landry Promoter bitoherera ngaha na Ibari ko shobora gusinya kontra. Rero bari ngaha kugira ngo mwebwe abanditsi n'abamenyesha amakuru mumenye ko Landry Promoter tutariko dufashanya bisanzwe, ahubwo turi umuryango umwe. Rero uyu munsi kugira ngo muraza kubyibonera baza gushobora gusinya amakontra. Ikindi naco cyatumye dushika ngaha gikuru cyane ni jengira mbanze sohore indirimbo ya mbere ihurukiye muri Wema Entertainment. Ndazi benshi bagiye barambaza no igikorwa cyo muri Wema Entertainment imeze gute. Rero indirimbo iriho yitwa Uruhombo, nkuko babivuze amatara niyagaruka ngira ngo muraza kugira ico muyivuze ko nduha impanuro. Twe turacari na bato, amenyesha amakuru mumaze imyaka myinshi n'uburambe, ngira ngo aho mubona agakosa ntimwitiye kuko n'uyundi, kandi ivyumviro byanyu byo dushikana kure. Ubwo murakoze. Nuko nibaza ko bagerageje kubivuga kugira simbandanye mvuga jenyene, dutange umwanya tubaze ibibazo novuga ataco munyegeje, kuko ari cyari muto utumugire big cyane, ni big ku rwego rwe, ariko nkuko yavyivugiye arakeneye impanuro zanyu, kandi nabonye umenga arumva umubwiye, kuko hariho n'abamubaye hafi kuva kera. Nabonye ko hariho n'abamubaye hafi yaje yibuka. Tubaze rero ku byerekeye kino gikorwa cy'uno munsi, nyuma tuvuniraga rwohe gato kuba hava barondera amatitre cyangwa amacontent nkuko nzarumva bivugwa. Tubaze ku byerekeye kino gikorwa, iduhave tubaza ku byerekeye amafagitire yo mu bitaro
canke icuma kirimo kari aluminium canke harinde tubaze twibaze ngaha karibu umwanya ni gwanyu Alenova Panova karibu n'undi ari wese ashobora kumva afise icabaza turamuha ikaze none ivugira aroba kugira ngo sawa bon mwakoze reka nshimire umwe wese yafashe umwanya akora n'icyo kibanza naho imirimo ari myinshi amaporogaramu igihumbi n'ijana abavuye ngaha bagiye batabumaze n'abandi kumbure baza kuza ruhenze birabana ni weekend nta kibazo nza kubaza numvise ikintu nyamukuru gidukoranje ngaha ni ugushima kino gikorwa kije kandi gushigikira no gutera izindi nguvu kino gisata cy'umuziki kiri muri bimwe bigize imico n'akaranga by'u Burundi rero sinzi ndashimishwa n'abo bantu aba diaspora batanguye kubona ko bakwiye kuzabaragira icyo bakoze kugira ngo zino ngabirano zo mu gihugu zishobore kuronka ubushikizi nibyo ayandi bindi bihugu byadusize ugiye kuraba muri Afrika y'uburengero za Senegal za Chad za Togo diaspora yaho niyo yashoboye gushikira impano zitandukanye natwebwe rero abagenda ntibagende bose mugabo bagende bakwiye bazofashe abari mu kino gihugu wema rero Ornella ni kumukeza ni gushima kuco cyimviro nkashima mbere nkiheza n'abantu basore LANDRY promota nkunda kuvuga amazina y'ikirundi mu biri paceri irindi ndirasize iradukunda kumukuri kwe yavuze ngo ikirundi kije imbere iradukunda paceri ndamutera intege ndamuremeshe ndamwongere ndamushimire ndanamukebura kubikorana ubuhinga professionnellement kugira ngo ejo inyuma y'umwaka si ndaza kubaza mbega ayo masezerano ituza kuyabona ngari mwibanga mugabo tutaza kukenera umuco mbega n'amasezerano y'imyaka ingahe mbega hari ibyo mwoserura bimwe mwayo masezerano kugira ngo abamenyesha makuru bisangize abakurikirana ubundi bwo rero no gushima ni ugukenguruka hani numva ko natumbereje kuba diaspora numbereza no ku bantu bose bafite uburyo banyegeze bashiro kino gisata cy'umuziki no mu bindi bisata bitandukanye za comedy eka abakina amareresi n'ibindi byose kugira n'abacapa kugira ngo bishike ko nabashingwa kirundi kuko murazi ko byose bidakomeje ururimi rw'iwacu kazoba kanyanyaye rero ikibazo ngo mwacyumvise sinzi ko baza ku ndazi ko amasezerano kenshi nake usanga ari asanga ari hagati y'abendeyo mugabo hari utuntu tumwe cyo kubaza mbega content bimwe mu masezerano nk'ikiringo cyo bakingana gute mbega hari ibyo bagiye gukorana hagati yabo n'ibiki kugira ngo uno munsi muzohava mudufata nk'ibyabo murakoze gushima yabishimye yavuze ibintu byo gushima byinshi gushimira abamenye entertainment n'abayiriko ngerageje kunganira gato yavuze ico ikibazo kijanye no kumenya ibintu ko turabaze kubona kenshi iyo umuntu ari muri label imyaka 3-2 bashaka ntinashike bakavana ugasanga ibintu biraheze tutazi n'impamvu ukabimenya kandi bigira mu gutunganya rero turavye kuri Wema Entertainment tubona umunyamategeko ari ngabwira ngo bizorinde kurondera umwavoka hageze induru tubona ku ruhande rwa Yan A umuhagarikizi w'amategeko naho rero acaza cyo cyane uva mu tubwire nimba ari gukora indirimbo gusa n'amavideo kazohera ngaho nimba ari wowe uzozikorera wenyine abakora ibiteramo nimba promotion ari bazobifasha abo bakaca bakora ibindi tumenye utuntu naho ataba amafaranga bazoguhemba cyane bo bazoronka kuko bari baragushiramo uburyo tumenye bastunduto duke kugira ngo n'amategeko tumenye icyo avuga cyane n'ubwo mumenye ko mu ma contract kenshi abariho aba avoka ku mpande zibiri bariko barasinya muri ayo masezerano murakoze nibaza ko bobanza bakishura kugira ntibavyibagi LANDRY we abaje imisaje atabona n'izuba n'ibibazo ego murakoze kambere kibazo cyabajijwe na perezida
n'abamenyesha amakuru kandi bacu mu Burundi ishyirahamwe urwo n'abamenyesha amakuru ntihenze yabajije ikibazo kijanye na sinzi ko mwunibuza na kontra ikiringo byinshi byo gushima ariko yabajije ikijanye na kontra ikiringo je nibaze neza yuko ndumenyesha amakuru w'isamirizi Black FM nkongera nkakora ku mbuga experience ndayifise kuko maze gukorana n'amashiramwe menshi atandukanye ndetse maze kubona bimwe mu bikunze gushikira abaririmbi canke andi malabel atandukanye hirya nino jewe ku bwanje twebwe ku bwacu amasezerano yo gukorana na Wema Entertainment tuzokorana imyaka igera kuri 3. Iyo myaka 3 hari byinshi tuzoyikoreramo kandi vyiza tudashobora guca dushikiriza ngaha imbere y'abamenyesha amakuru ariko imyaka yoyo niyo ngire ko nishwe n'ikibazo ca mukuru wanje hariya grand frère wacu Pajo nagomba ndakumenyesha yuko gushika no mwanya abajejwe amategeko donc abavoka kino kintu barakizi kuko urabizi yuko James Sanzwe ufise munyamategeko w'iwanje nka Maître Muvayo Jean kontra arayizi ku ruhande rwa Wema Entertainment nabo basanzwe bafise munyamategeko kugira amategeko arinze asohoka nuko habaye umwihwezo ku banyamategeko bose babiri barabiraba barabona yuko atawibwe canke atawivye kugira ejo canke hirya yejo bya bibazo by'amabishikira amabera atandukanye bihave unashima mbere kontra yazungurutse mu bihugu bigera kuri 3 ari mu Australia n'ibindi bihugu bibiri ntashoboye kuvugira ngaha muri kano kanya ariko kontra irasiguye iranditse neza ndetse abanyamategeko ku mpande zose zibiri ku ruhande rw'iwanje ndetse no ku ruhande rwa Wema Entertainment byose baravyize babona kari poto ndanabibutsa kandi yuko ni brand zibiri ko hariho Hitop TV na Wema Entertainment ni Wema Entertainment ije gukorana na LANDRY promoter wo muri Hitop TV murakoze karibu hama hari ikindi kijanye n'imiziki je nibaze neza yuko eyo cishura ariko Wema Entertainment ni ikintu kinini si umuziki gusa banza gushimira abo bene wacu abamenyesha amakuru bashoboye kubaza ikibazo Wema Entertainment muri make irafise ukuntu ibikorwa iriko irabitunganya kandi byose bimeze neza indirimbo tuzokora imwe gusa hama duhagarike indirimbo nyinshi twakoze kuba dusenga mu Burundi kandi simwe sizibiri sizitatu sizine harimo n'amakora ibaza ko Wema Entertainment irayimenyereye nahita gufasha umuririmbyi ngo akutaka bwo Burundi ariko Australia bafasha benshi gutegura ibiteramo n'abandi wenda vuga na mu Rwanda bafasha rero ndibaza yuko ibintu byose bizogenda neza kandi numvise mu kintu cy'abavoka n'abavoka bazoza kuko management yacu yamenyera amategeko mu bintu byihweje kandi bizwi neza n'amategeko koresha umwanya murakoze natwe mu kuduhereza akaryo kugira aricyo tubashikiriza cyangwa tubabaza ma Mr. Koresha umwanya Mr. Tugesho umuyarusa usuka cyangwa Mr. Fukuza cyo mu gihugu ndi muri iki kibanza kandi nishimye cyane kuba ndi muri iki kibanza rero hari ikintu kimwe nashaka mbere nk'umubaza Wema Entertainment novuga yuko ari nka label hari ikintu abantu benshi badatahura isi label ako ariyo kubamwo ba CEO n'abamanageri n'abaririmbyi label yani bifise studio cyo ni kibazo canje sinzi yuko ari cy'ubujuju ariko amalebo menshi ngaha mu Burundi tuzi yitwa amalebo harimo barafite amastudio ariko muri iyo ndirimbo bari ni indirimbo twabonye impunzi irasohoka uruhumbu numvise itakorewe muri Wema Record harandi yakorewe n'amasanamu yakozwe na Brian Smith rero
nicyo kibazo narimba. Ikindi nacyo nashaka gukeza uyu mama kweri ni intwarikazi yubahwe cyane, Imana imuje imbere, igikorwa yatanguje ntazogicire hagati, azogikomeze, ndetse natwe turafite ikintu cyane twifasha muri Wema Entertainment. Twibuka turaba ingene dusobekamo kimya natwe dukomeze promotion iyo muvukanyi wacu, kuko urukumu rumwe ruriyaga ariko ntidimara ubundi. Aho babiri batatu bashize ikiganza usanga bikomeye cyane. Rero ndamusaba yuko atura abarandiri gusa, ati ndashoboye n'abandi barashoboye, azorabe n'abandi ashiremo, twongereze ingufu nyinshi cyane, kuko hari ukuntu twe tutoshyiramo ingufu nyinshi kuko tutahawe kontra. Hari ingufu kanaka tutoshiramo cyane, ariko atwibutsa akavuga ati burya bigenda uku nubwo turajya ariko n'abandi bongereza ingufu, byaba byiza cyane gusumba. Ikindi kintu nashaka ndangirize ko nico guha kandi kore mutoyi wanje Landry, Imana iramubona kandi agiye gukira vuba cyane. Murakoze cyane. Nani koresha umwanya nibaza ko umuntu yavuze yabajije gusa ikibazo kimwe byerekeye studio byaga bakoresha zigisaba zotumbera je nibaza neza yuko banditse bamenyesha makuru mu Burundi iminsi yose ibyo munze kubona hirya nino ni fat kudaha agaciro cyo kutubahiriza cyane cyane aba bajejwe donc ibikorwa kanaka ahantu kanaka ndetse no mu bihe. Nibaza neza yuko manager wa entertainment dingaha nitwabona bikenewe tuzobikora kandi ni vyiza cyane nitwabona bikenewe, nitwabona ko hari ibyo tubura, nitwabona ko hari ibyo dushobora kongereza tuzobishiramo, kubera muri abavandimwe turi bamwe twese kuvuga ko udashobora kureba gufasha ngo nukubera ko ngo bimeze uku. Nibaza neza ko uzi akarangamutima k'umwuga, hariho ibintu amajambo amwe udashobora gukoresha. Ego hama ikijyanye na studio nibaza neza yuko sinzi ko mu kubaza icyo kibazo muba mwarabajije neza ukungene ibikorwa, ariko ni ikibazo cyanyu. Studio yorohereza umuririmbyi swati kudatakaza ibikorwa vyiwe ndetse no gukora ibikorwa ku mwanya aho ahashakiye. Ariko Wema Entertainment twe dufise ingene twateguye ibikorwa vyacu kandi ifise ukungene ibikorwa vyayo biteguye. Dufise abahinyanyuzi dukorana vuba cyane, tugiye kuzoshira habona, ariko gushika n'umwanya tuzobana yadukorana n'abahinyanyuzi batandukanye, ariko turafise abahinyanyuzi bari permana bakorana na Wema Entertainment. Ibisigaye twindinganizo ya Wema Entertainment nkuko twabahamagaye no munsi tuza turabamenyesha. Murakoze. Kuri ka kanya twihane bazako dusigaje ntabwira nk'iminota 5 mureka twakira abantu kugira ngo bagatwirenza kandi Bigi karibu. Murakoze cyane. Zakazo pise gusa muri Wema umego gender yizi kuva kera ayane yataraza regura ndi promoter byiwe. Niyo bari bakwagiye numva ko abantu mwatwise ngaho imbere ngo numvise mengo ntibakwiye. Bimeze ushaka kumenya timu yose vuga nk'umubo, sinzi ko numvise neza. Ni bande barimwo batarimwo, ni bande bashaka ko bajamwo ubwabo. Reka gushaka kumenya timu yose mu Burundi wa Manchester niyo naburaranje ntabura bari zomenye undi ndonde. Nakara ntuze namwumvise mbere ni ntaje ko arimwo. Sinzi ko serimo cyatarimo. Bosha kumenya timu yose n'umusango. CEO nicujeje. Murakoze. Nibaze neza ko ivyo biri mu byo njejwe. Wema Entertainment ku butaka bw'u Burundi right now, the manager wa Wema Entertainment hano ku butaka bw'u Burundi Ibali akaba secrétaire. Umuririmbyi dufise gushika no mwanya twaba dufise Yan A. Abantu tumaze kubereka imbere y'abanditsi n'amesha makuru akaba arabo nyene. Murakoze. Ariko n'abandi ni benshi hari ni team y'abantu benshi ariko abo tuberetse no gushika no mwanya nabo nyene. Murakoze. Lazami nibaza ko twoshima ariko gitsina gore ntikigeze kivuga ngira nuko nyene kanashutse nti okay mugabo rero imbere yuko turangiza mu Kiswahili bavuga ngo naweza kuwa mimi ni mwizi wa fadhila.
hariho umuntu bita Lenine Man ariyo arazinanye na Yani A kuva kera. Wewe ntaza kuvuga nk'umuntu muri Wema Entertainment ariko Yani A burya avuga amajambo make, arashobora gufata nk'iminota 2 naho adashobora kumuvugira nk'uko yo kwivugira, ariko atubaze kuko Yani A yasabye ubufasha. Ntituhave dukurikira umuntu azogera mu nzira duhama washigere. Yani A ninde mu minota 2 tumwitege kwiki nk'umuntu mwavanye kure. Murakoze. Mbanje kubashimira kwa aka kanya. Hanyuma Yani A ni umuririmbyi w'umurundi kuva kera akiri muto. Abenshi rero barabizi je ko namwe nkora ndakorana cyane n'abaririmbyi baba bakiri bato kubera ko mbanze ko bakoresha ingufu nyinshi, mugabo gasanga rero kumbure rimwe na rimwe hari gihe babuze ingene bashobora gukuzwa kubera ko hariho bamwe mu kurondera ibiganiro nkuko navyumvise barondera ngo content, ugasanga rero nta content babona mu petete. Hanyuma rero Yani A yaje asaba ubufasha bwa promotion na wenyene kera, gutyo rero si agenda nena namwibagiye, mugabo mu kugenda yaraje kunsezera ndavyibuka. Hanyuma rero no kuvuga yuko yarandungikiye ibikorwa ariko arakora muri Zambia, nkuko mwavyumvise sindi ko ndavuga nko muri Wema Entertainment, ariko rero narashimye ko atibagiye yuko iyo promotion yabayeho. Hanyuma hampande yaho nibaza yuko na LANDRY promoter ubwiwe nawe duhatuganira bitari bike, kuko ndabona yuko naje ndiko nasazira mu mwuga rimwe na rimwe kuko nabo barimo ndabukunda. Hanyuma rero no kuvuga nko mwambaje ati tumwitege kwiki uno munsi turaganira ibitari bike. Mu byipfuzo byiwe arifuza yuko ukuva kwiwe ko ngaha mu Burundi ibikorwa byiwe bitohagarara kubera ko nkuko yabivuze n'umuririmbyi wo ku butaka bw'u Burundi. Ico gushima ubwa mbere nuko yashoboye kuronka umuntu ashobora kumufata mu mugongo mu bintu bijyanye n'uburyo. Hanyuma rero icifuzo ciwe nkuko twamye turabiganira na kare nuko inyuma yuko avuye mu Burundi mutoraba ngo nuko ngo ari kumwe na LANDRY promoter gusa, ariko wewe ari kumwe n'abamenyesha makuru bose kubera ko ni mwebwe mushobora gushikana ibikorwa kure, ni mwe mubishoboye. Ahandi hoho LANDRY promoter ariko arikorana ntivyoshoboka. Kubw'ivyo rero ntumuze muhave muvuga ngo tweko tutasinya amasezerano ntitwahava tubanaga dukora, nta masezerano twese twasinye. Hanyuma Big niwe abaje yavuze ngo umengo oya, ahubwo gusa ndi hafi yiwe kuva kera, sindi muri iyo Wema Entertainment. Agenda kumenyesha yuko na Wema Entertainment je nayimenyeye kuri airport ngiye kumutegera yabisabye bisanzwe, sinari sanzwe ndarayize muri hantunga. Hanyuma rero nibaza ko muzohava mubikora nkuko mu busanzwe munabishoboye. Ni hama ejo canke hirya yejo nashaka kubabwira ko ari umwana ari reconnaissant, aribuka iyo umuntu aba yaragize icyo amufasha. Nakubwiye ko jubwaje namwibagiye yarondeye nimero mu nyuma araheza arandondera, nari naribagiye uwo ari we, nagiye kumwibuka neza isura rukageze ku kibuga c'indege. Kubw'ivyo rero nagenda bashimire nongera ndanabasaba mu kibanza ciwe ko ejo canke hirya yejo kujya mwagiye kumwakira ni anagenda muze mugende kumusezera. Abandi turabafasha kandi atama contract dufise. Rero jewe tuzokorana kandi bizogenda neza, bizogenda fresh, kandi ndazi neza yuko ntawe uzokwidoga. Umuririmbyi wanje nguyu nta nzahabu abitse mu mufuko ngo nzotuma mumwiba no murungika ngo muramusofye muramwivye. Nguyu afise indirimbo nshasha, tuzokenera ibiganiro, tuzokenera ibiki. Black FM yoyo yatanguye kuva kera, ndarabashimira cyo kibinarema n'izindi samirizi za PJ Colombe za Buja FM n'izindi nyinshi zikorera isanga ni nyinshi cyane, zandiraga kura ni nyinshi. Ushukuru umwanzi ziriko ziradufasha, kandi umuririmbyi atagikorwa arashira ahabona neza muri Wema Entertainment, ariko mukabikorana umutima w'urukundo. Cyo bibaza rero afise igikorwa duca bigenda ukundi. Hari jambo benshi ndazi bare biteze kumva kugira dushobore kurangiza. Ndazi ko benshi batangaye kumbona ngaha, ariko kubw'ubuntu bw'Imana yo mwijuru ndetse no kubw'ubufasha bw'abantu benshi mfise, harimo na CEO wa Wema Entertainment. Je no musi niye mzee yamfashije cyane mu bitaro, mama yaramfashije cyane mu bitaro, kandi baracyamfasha ndacyari mu bitaro. CEO wa Wema Entertainment yafashije atanzi amafaranga menshi mu bitaro, ariko mwana wo mwijuru mbetagi
abandi benshi afashije abaririmbyi benshi makuru rero umuvyeyi Imana imuhezagire cyane naho ntarakira ariko amfagitire n'ibindi turazo tumwe amamiliyoni menshi Imana ibandanya icira inzira iva muri wacu nta buryo dufise bwo gushiramo ivyuma mu maboko mwakoze cyane rero kubona mwaje nibaza ko hari ibyo twari twateguye bidahava bikunda kubera umuriro amatara yacitse twari kubereka ino ndirimbo YouTube mu mwanya indirimbo ikijya kuri YouTube nibaza ko muza kuyiraba uko natuba content urumva rero nuko muvyerekeye kontra iriho je narayibonye ariko habaye ikibazo ndashobora kubereka muri telefone bari yagiye kuvyempimisha kubera ababisi nk'aya muri Australia bagire ntago bidukunda urumva ko bidakunda mugabo yibesha yo bari yibesha ariko n'ukuri kuko murazi ko acha kulia LANDRY acha hivyo vitu Sasa mimi nakoze rero cyane nibaza ko Imana baheza kama mnachana kutaha umwe LANDRY acha kulia ndugu yangu Hata